Baragi mu mwuka mana ni mwemu yanje ego kondu mbere uyo ndibo ni Alvera Alvera muhimbari akunda kubwirisha yaramutwe mu mwuka yubahwe urumva ukuntu ijambo ry'Imana riryoshe ivuga ko Yesu ni munini tafuna mama shehi tafuna neno la Mungu Yesu ni munini batariseme mama basa Yesu ni munini mu byingo byose ni munini wibaza kurondera utaronka Yesu munini utapata akaruna karimbo rokeza karimbo abadata rero ka Alvera Muhimbare ari kumwe na mugenzi we Pin Pajro ndakutse kandi ko Pin Pajro yahora arimba sekila amarero ari mu bantu bakubiswe inkoni ya Kristo amarero acakubitwa yiruka avuga ati je vraiment niruka nja muri gospel yarakoze cyane ko ashikira ku ndimbo nkunda cyane iyi ndimbo vraiment iranyubakisa kugira kwitwa inkoni Imana yaramudize yamudize igiti ariko urazi ako kwitwa inkoni y'Imana mana ye ofuma wizana kirika Yesu Imana turabire mu mbabazi nuko rero ijwi rikumva niracajwe rya Rwambo OG aracari kumwe na Afira canke muriro waka ako kandi dufise umutumire nawe nyene nakaryo keza yibwira bariko badukurikana kano kanya guco arico twinjira mu kigano cacu nyezina acana tubwira ni camugenda ni camuzanye muri studio za Black FM kari umutumire murakoze cyane ku mazina yanje nitwa Kaze Carmel nkuko mubivuze naje serukiye ishengero GFB ego korera mu Cibitoke ishengero rirongowe n'umukozi w'Imana Pastor Nyonga Stanley ego cyane urakoze cyane ego urakoze cyane reka gucu dukwakwanya ukundi ivyucu duha bishasha reka twanze tukwakire kwanze murakoze cyane Carmel mbavuze musengerahe sengera muri GFB gitwa ngo iki mu majambo yose mu majambo yose ni God's Family Business umuryango w'Imana uri mu gikoko Rubambo wumvise iki God Family Business comptable ewe none jewe nize comptabilité ego muri GFB ubu nanoshobora iki tudo switi jewe tugenda unyomoreye kandi ntusiga ngaha nikimenya amenyero 18 juin le 18 juin tuzoba turi kumwe reka turaza kwivugana nawe ze kumbwira Stanley hamwe na Madame Tracy uze kuambwira ati ari umukontable muri GFB niyo buri camara akanu yumvise nakanyuma karibu cyane anyway Carmel tugwe kari muri so za Black FM mu kiganiro PM show murakoze cyane meze byariko meze neza gose wahasanze gute bakwakiriye gute muri Black FM basha banyakiriye neza nubwo bushavuye ucuryoheye par exemple isi umunezero sinzi bako none kuri mwiza bite bashije tuvyishire gute neema ya Mungu ubuntu bw'Imana kandi yambaye n'agapira keza kanditse ko une femme selon le cœur de Dieu une femme selon le cœur de Dieu umugore cyangwa umukenyezi ahwanye n'umutima w'Imana par exemple ico kintu ndakikubaza ko vyinshi urambabara urabinyemereye yego n'amahoro sawa nuko rero mwavyumvise turi kumwe na Carmel aje kutubwira ivya GFB God Family Business aho rero itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu je crois kwa gatandatu igihe cy'isaha 8 igihe cy'isaha 9 ari anyi mu Cibitoke kuri 14 Avenue nimero 12 bafise rero croisade bafise igiterane kidasanzwe aho rero ibintu bizabimeze neza cyane gose yes kwa kubasogongeza Carmel nibaza ko cuba prête ugacutanguka tubwira ivyo croisade hama twebwe natwe tukaje gutanga umurongo abashaka kubaza tuza kugira ko abashaka kubaza batwani kibace ku 65 amaja 3 gutyo duce tugenda twishura ko tugende tunyarutsa karibu Carmel tubwire ivyo croisade utubwira amasazo utangurira ko utubwira ibintu byose uko bipanze byose uko byakabaye murakoze cyane nkuko babivuze ni gikorane cyane conference
y'abakenyezi n'abigeme izoba kuri uyu mungu itariki 18 isaha 9 tuzoba dutanguye bavuze adresse y'ishengero ni mu Cibitoke rya 14 inomero 12 ni igikorane rero kidasanzwe cyane cyateguriwe abakenyezi n'abigeme yego cyane nkuko mwabivuze teme yitwa une femme selon le cœur de Dieu umukenyezi cyangwa umwigeme ahwanye n'umutima w'Imana rero tuzoba turiko turigira hamwe n'umukenyezi icarico umutima Imana ifise ku mukenyezi canke ku mwigeme iyo conference izobije kugira iduha ubumenyi abakenyezi n'abigeme ndufe kubaho uko dushatse ndufe kugenda uko dushatse ariko twubeho selo y'uwaturemye mbega uwaturemye atwiyumvira ku iki nigikiyumvira ku mukenyezi nigikiyumvira ku mwigeme rero iyo conference yaje kugira ngo tumenye uburyo bwiza bwo kubaho turiko tubaho umutima w'Imana uko Imana idushaka rero muri iyo conference hari ibintu byinshi bitandukanye byateguwe turafise abatumire batandukanye hejuru y'abavyeyi b'iryo shengero Pastor Nyongabo Stanley na Tracy Keranda turafise abandi batumire bazoba baje kutwigisha nabo nyene bitandukanye hariyo nka Dr Pastor Chantal Inamahoro hariyo na Madame Mediatrice Nibaruta psychothérapeute abo bose bazoba bahari kugira ngo batwigishe bitandukanye mu karere ka business Madame Mediatrice no psychothérapeute nko nabivuze yigisha inyifato y'umuntu arakubwira akarorero ati umuntu kuba ameze gutya anye afite ikibazo kiniki mu buzima yahuye n'ikibazo kunuko yakuze unye niyo mpamvu umuntu yifata gutya niyo mpamvu umuntu ameze gutya ariko byose acadusigurira ingene umuntu yovyifatamo rero je nibwira yuko arakaryo keza cyane umukenyezi no kumwigeme kuza kuhaba ego bega ya aratugiye abantu bakomeye aga dusubiremo neza abo badamu kumenga abadamu bafise n'amashuri bize kumenga aragoye no gusubiramo abatpsychothérapeute abathérapeute biro byose abathérapeute bakora iki hajya bazungurunguruka mu bwonko bw'umuntu ruba arakuraba barunguruka mu bwonko nkuko nabivuze abatumire hariyo Dr Pastor Chantal Inamahoro iyo docteur rero sakazina yafuye kwishirirako na kazina gahwanye nivyo yize rero ni docteur ari mu bakenyezi ngaha mu gihugu bize amashure menshi ego cyane bazoba baratumiwe rero mu cyo gikorane ashazoba hari muri cyo gikorane azobaje kugira aduhe kuri ubwo bumenyi yaronse jewe rero ngenda ndagukwakwanya iki gikorane canyu ni edition ya kangahe n'ubwa mbere canke n'urukurikirane rubandanya canke ruzobandanya si ubwa mbere kibaye ni ibya kabiri kibaye ariko si ikintu twavuga ngo ngenda kiraba ku mwaka bivana n'imyiteguro y'ishengero yego kwinjira bisaba iki kwinjira rero bisaba ko uri umukenyezi n'umwigeme gusa ako gapira wambaye birakenewe ko tuza tukambaye canke umuntu azokwambara ivyo yumviye oya simaka kuko si bose babufise ariko kandi uri umukenyezi urashaka kuza wiyambariye agatenge kawe keza kanzu kawe keza n'umwigeme uko nyene haba mukaza kwinjira ni kubuntu yes mu ntango naho gapira ugakura umuntu agakeneye agapira kugira ngo wazegena garagati ndaje muri event mikwiye nanje nkwiye ego arashatubwira achadukontakta araja ku ma page donc ku ma platforms ya Pastor Stanley Nyungabo akandika inbox yes Kamel mu ntango wavuze yuko kigano cha iyo kwazade ari une femme selon le cœur de Dieu mwoba mutegekanya canke mwarigeze kugira un homme selon le cœur de Dieu un homme selon le cœur de Dieu ntiraba izobaho ntiraba ariko vuba cyane ibyategurwa haza rero abashingana nawe kubibabwira mwafatiye kuki kugira ngo mutangure une femme imbere yuko mutangura kuri homme kubagabo bien sûr kuba batumviza batumva igifaransa murakoze ico twisunze sinovuga ko ari ikintu kinini cyane twagize ariko kandi mwibuke yuko twakuze batubwira yuko bakivuga mu gifaransa ngo si tu éduques une femme ngo tu éduques une nation mu yandi majambo ureze umukenyezi cyangwa umwigeme ukamurera neza uburi kurera ihanga kuko muri uwo mukenyezi niho havamo iryo hanga niwe muntu novuga niwe muntu atanga ubuzima rero ureze uwo mwigeme agakura afise indero kanaka cyangwa agakura ameze neza ejo bamwita ngo ni inkingi y'urugo urugo ruzoba rumeze neza azomengera afata umushinga nahe abana rero
nibwira yuko ni iby'akamaro cyane gutoza indero ikwiye umwigeme n'umukenyezi yego mbega ariko ukuntu numva umenga ico gikorane cerekeye abakenyezi umukenyezi ahwanye n'umutima w'Imana ariko ukuntu umenga twe abakenyezi twe turizi kumenga twe turashoboye ukuntu turizi ico turi deja uretse ko bagira batwongerere ko sivyo umenga rukundo ico kintu umenga cyari gikwiye kwiga abagabo bakaba aribo bamenya une femme c'est le cœur de Dieu umenga n'abagabo bari bakwiye kuza kwitaba bakabigisha neza umugore ukuntu icari neza cyane mwagombye kugira ngo yumvirize abagabo Stanley niyo ngabo ari kutamagara abagabo akarabaza kumviriza ukuntu uwo mugore afise ukuntu akazi ariko ngira ngo Stanley afise imaba agatereka maze nkuru gutura abagore je nibwira yuko nubwo twavuga ngo turiyizi nibwira yuko hari abantu bagikeneye kumenya by'ukuri bataritora rero muri ico gikorane haza ari abantu benshi batandukanye hariyo ababibaza ko bamaze kumenya hariyo kandi n'ababa bataramenya rero ico gikorane kiragufasha kwitora uvuga ni ubumenyi bw'amabukenewe igihe cyose tuvuge ko muri uno mwanya mwafatiye kuri umukenyezi ahwanye n'umutima w'Imana mufatiye kubiye turimwo muri bino bihe turimwo canke ni iyo teme canke ico civugo caje nk'igikorotse nkuko gusa makavuga ati dufatiye kuri kino nyene je ntashaka kumenya winjire indani muri kino civugo winjiremwo neza udusobanurire impamvu ya umukenyezi ahwanye n'umutima w'Imana kuko umutima w'Imana avec le cœur d'une femme vraiment équivalence sinzi quel sens mwagiyemwo shaka winjire neza urutahuze neza ino teme umukenyezi ahwanye n'umutima w'Imana murakoze cyane hari ukuntu dukunda kuvuga kugira umenye umuntu we umumenyera ku mutima bakunda kubivuga cyane cyane ku bakobwa ngo nturabe mu bigaragara ngo ariko uraho umutima w'umuntu mu yandi majambo ugoye kumenya uranukuru urayishije rero bisigura ngo mu mutima niho hanyegeje umuntu w'ukuri niho hanyegeje umuntu ukeneye kumenya umuntu vyavre umenya umutima gufiseko umuntu agufiseko umutima mwiza ubuziti vyavre umuntu arankunda rero iyo teme mu kuyitora komyama uwo mwungere w'iryo shengero ni umuntu avugana n'Imana si ikintu ava gutora gutyo abanza kugisengera hama Imana ikamuvugisha akamenya ati bizomera gutya anye canke byite gutya anye sero ya novuga ni ya instruction ivuye ku Mana ego rero kwiga umutima w'Imana ku mukenyezi twisumba ijambo ry'Imana tujura uwo tubwiye neza yuko Stanley sivyo yiyumviriye Stanley niyo ngabo avuga ati ngo ndavyutse reka niyumvire nkireke ikintu utubwiye neza ko Stanley niyo ngabo ari umukozi w'Imana avugana n'Imana bisigura yuko icyo tubwiye afise icyo yavuganye n'Imana ubutumire ku badamu n'abakobwa merci beaucoup Pastor Stanley yego je rero mbandanya rero ngira ibibazo bitari bike shaka ubwire umukenyezi reka twumva kakanya ikintu cambere azungukira muri iyo conference muri iryo hwane muri iyo croisade umuntu akiri mu nzu umwanya yumva umenga ntimuraba nigiki azoza avuga ati nje gutora kwa Stanley canke muri GFB murakoze cyane umukenyezi cyangwa umwigeme ikintu azokungukira muri iyo conference icambere cyo no mubwira nukuri ntazosubira inyuma uko yaje azoryoherwa cyane kubera ko azobaronse ubumenyi bushasha kuko biraryoshe ibaza usohotse muri conference uvuga uti nawe ndazi Imana inyumvirako ndazi umutima Imana ifiseko ndazi yuko niki kintu nahora nibaza yuko ntogishobora ariko nawe ndaronse ubumenyi bunyumvisha yuko nkwiriye kubaho gutya anje ikintu ndagikoze kumbe vyokunda kubera ko abo bakenyezi abo bayimvite dufise mu byo batubwira batubwira intaheze ubuzima bwabo rero muri zo onya hari abantu bafashwa kavuga ati kumbe iki kintu nanje naracimviriye ubwa ndumvise kumbe hari umukenyezi yagishitseko par exemple kumbe ndumvise ko hari umukenyezi yize amashure menshi nari numva umengo ntivyokunda ndumva umengo hari umukenyezi afise ubwenge bumeze gutya canke hari umukenyezi yakoze iyi business birakunda arashika kuri riterambere rero hazoba ariho ubumenyi
mutandukanye ico no kwizeza umukenyezi n'umwigeme azoza nuko nukuri ntazokwicuza kuba yaje muri ico kibanza ariko Carmel ego ko kurumva ko ni igikwana c'umukenyezi n'umukobwa ego abo bantu nabo n'abantu babiri buriya batandukanye mu buryo bw'umubiri sivyo umukenyezi afise ibindi bintu vy'amashingano yiwe n'umukobwa kundi n'umukobwa n'uwo abantu rero twaronse umwe azigisha abakobwa undi yigisha abagore canke bazoja canke hamwe bazodushira hamwe kuko mva deja ndiye niyo ndi ego nzoza sivyo bambwire neza icimanye yumvira none ego badushafatse kuko urumva abadamu twebwe dufise amashingano yacu ushaka rumere wewe ukiyumvira nk'inzozi ego badusafata dutandukanye cyangwa badushira nk'abavuga ati umukobwa n'umwigeme mwese cyangwa bazofata ati umuterapeute umwe yigisha abantu abakobwa undi yigisha abagore biteguye gute je nibwira yuko nibyo abantu babiri baratandukanye umugore n'umukiri umwigeme ariko kandi ntibatandukanye cyane kubera ko ariko barigisha umumama umwigeme abatomboreho kubimenya ari nawe uri umukobwa akudojayo cyane gose ariko urumva ni inyungu kuri twebwe inyungu kuri twebwe tubironse hakiri kare tutarabishikamo tuzoca tubaho maybe birenze ivyabo bakenyezi babaye urumva rero bashaka rero abakobwa bamenyereho neza iyo ariko baraje bategure kaza hakiri kare wewe nk'umwigeme uyu munsi societe ubona ikibano ubona gifata gute umukenyezi muri societe muri rusangi ariko kandi muri eglise wanyu naho mumuha ikibanza kingana gute umukenyezi canke umwigeme bon novuga nti imana ishimwe muri societe byarahindutse kera twatukuze twumva ari hano umwigeme atoshika twakuze tuzi yuko umwigeme kwigaho urumva byabaho ariko ubu imana ishimwe turumva ko yagiye ku ishuri agaheza amashuri agakora akazi nta kazi akumiriwe gukora nk'uno munsi niwe barungitse gusigura vya conference standere yari anyara kandi hari abagabo mbwa nibwiye ko ari byega abagore hama no mwishengero iwacu tumuha icubahiro gihwanye vya French Imana yamuhaye kuko Imana ntihereza icubahiro umugabo hama ngo ikimu mu kandi nta nibagiye abagore niba batangaje inkuru ya Yesu yazutse ni nabo baravyaye umukiza niba babwiye ngo nimuze ngo kubivuga niba bagiye kuvuga ko Yesu Kristo imva yiwirangaye ataragira ko bivugwa yarageze ko yamamaye ariko hari inkuru jewe ntibuka neza bababwira ati inkuru rero niyo mugabo garder toujours le secret mu bikakabanga ntiharagira kigira gute kivugwa parce que les sont très émotionnels nibo baba yabambere yabivuze yaragiye abona imva yarangaye yaramwiyeretse nasuzira ko ayigumizamu ni hatari kandi akajambo karyoshe sharwambo hatari kandi akajambo